imbere yuko mva mu gitanda mbanza gusenga hama nkaja kwibosa yego hama ibindi ndakunda kuguma muri toilette umwanya muremure. Welcome our people, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri benshi muri ko muradukurikirana muri kano kanya. This is Ami Pro Show 257 ni TV online yaje kugira ngo ishobore guteza imbere entertainment na showbiz hano mu gihugu cy'u Burundi. Remember to subscribe, share na comment kugira ngo ube the first kuzara kurikirana ibikorwa byose biheza bigaca kuri Ami Pro Show 257. Of course, you can call me Ami Pro the MC. Nkuko mubibona uno munsi turi muri studio nziza, studio yumwe mu bamenyesha makuru bajije guteza imbere entertainment na showbiz hano mu gihugu cy'u Burundi. Uyo nawe sundi ni DJ Fanny plus 257 umwe mu bigeme bariko barakora cyane uno munsi muri industry ya music y'u Burundi. Umwe mu bigeme novuga yuko bariko baragerageza mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Nimba uno munsi dushaka kuvuga abantu bariko barateza imbere umuziki w'u Burundi ntushobora kwibagira izina rya DJ Fanny. Today turi kumwe nawe muri studio iwe aho twashoye kumugendera. Fanny, mambo vipi? Poa. Salama dadangu. Safi. Unawaka sana sana tena sana. Bwana mimi nakuja kuniangalia nyumbani. Nitakiwa nibereye muhira nyene. Oya ariko uraberewe cyane kabisa. Murakoze. Inde munashoye kwambika Fanny no munsi? Munsanze muhira je niyambitse kwe. Usanga ufise abantu bakwambika yugiye mu biteramo bitandukanye canke ni wewe nyene ubwa uheze ukiyambika? Je kweli sindagira ku rugo rwo kuronka abantu banyambika je ndiyambika. Yego. Fanny, imbere yo kuva muhira, imbere yo kuva mu gitanda, imbere yo kuva mu nzu, ibintu bitatu Fanny abanza gukora nibiki? Imbere yuko mva mu gitanda mbanza gusenga hama nkaja kwibosa yego. Hama ibindi ndakunda kuguma muri toilette umwanya muremure. Ibintu bitatu Fanny adashobora gusohoka adafise nibiki? Telefone bro. Chakwanza? Yani telefone nuko vyogenda gute na headphone. Ama écouteur. Na nibindanga nkakaranga muntu asaga gaporte monnaie kaba kari mu karanga muntu carnet de chèque na ni karate y'ubuzi nkora yego. Hari umunsi Fanny arasohoka akaja muri club akaja muri bar adafise amafaranga mu mufuko yize yuko abantu baza kumusororera? Oya nikirabaho sinigera nizera umuntu ari naho umuntu ambwiye ngo ufate taxi ngusanga hanaka ari nk'ikiri tugiye korana ntafise banje ku mufuko sishaka kugenda. Oya bro. Yes, you need DJ Fanny plus 257. Fanny, congratulations. Umefanya kitu cha maana sana. Asante sana bro. Yes, ariko kumbura imbere yuko tugaruka kuri ino studio yawe ndashaka to udusubiza inyuma. Fanny ninde? Fanny yatanguye umwuga wo kumenyesha makuru ryari? Ninde muntu amwinspira gushika no munsi? Fanny nitwa Fanny Nyamurangwa. Ndumwana agira kabiri umuryango wa Nyamurangwa Chris Toma. Turabana indwi yego cyane. Mama na papa bari bagerageje uri muri babandi mu gufungura babanza kuvuza sifi? Oya ndashima Imana kweli bashimutama na mutamakazi wiwe bamwe bari abantu barondera cyane. Mama n'umucamanza, papa nawe yarakukurutse yego. Hama umwuga wo kumenyesha amakuru wawe utanguye ryari? Ninde yakubwiye ko ushoboye? Umwuga wo kumenyesha amakuru navuga ko nawutanguye mfite imyaka 6 kuko na mfite imyaka 6 nari nzi kumenyesha amakuru. Ndibuka hariho neza mbona abantu muri televiziyo umwana mutonya cyane imyaka 6 neza mbona abantu muri televiziyo kuvuga abantu baciye kugira baje muri televiziyo mva nyene biransize rero ndabona umuntu ntinya kubaza ndavuga ati no ifoko ndababa abantu ahantu baca umunsi umwe ari mwijoro ndafuka neza televiziyo ndanyengera nyene ko bose bagiye kuryama mfuka ndakira utubuye pembere igitambara kugira ninasanga twatuye twideplace chevuga ati abantu baza mwijoro bakinjira tutabona mbo ncandagaza kuryama umunsi naburabiye mu rugi mbyuka kare cyane ngira ngo umuyisilamu ahamagaye njutse munsi y'amamagaye ndagenda kuraba twatubesa kuko nadusize niko tukiri ndafuka ati none babantu baca hehe ndavuga ati nangure ukanzobirabira uwo munsi ko je navuze bema novuga ati su kuvuga ngo niko ndiyemera kuri micro nakuze n'umwana cy'ubwenge cyane gose kandi nkunda kumenya utuntu n'utundi ndahengera
n'umunsi umwe ndahengera muhira bose bagiye ku kazi papa arambwira ati tugende ku ishuri ndabona je no munsi numva ngo ya manjine kandi nta manjine nari ngo navuze ati papa numva ndiko ndababare no mu mihogo kugira bose bagende je sigare je gere n'umukozi yari afise habitude yo guheshika saa ina gacagenda nko gusoma ncanungara kuri portail kugira uza kudodora nze kumva ko nanzi ngo ngoma ngo namakosa kandi abavyeyi bari bakaze papa yarakaze cyane na mama umva ndabatinya cyafata imbuga itanda yihonda laki nka tournevis ndayisongora kumwisho nibuye cyamfata nkwega kuba televiziyo ari mu kabati ndakwega intebe gushika ku kabati cyafata amakuse ndatondekaho cyo ni ikintu ntazopfa nibagiye n'ukuri hama canjamikaho televiziyo ndugurura ndabe abantu ko bari indani nsanga indani hari insinga gusa nta muntu ariyo waruguriye televiziyo yego ku myaka 6 urumva kuva sinashobora kwiterura nashe fata intebe ndasuguma intebe gushika ku kabati cyafata amakuse ndatondekaho ncandugurura ndabe ko abantu bari indani kuko sinashobora gutahukirwa ahantu abantu baba bari ndavye sanga nta muntu ariyo hari insinga gusa ndavuga ati none ndashaka kandi batekereka ndayifunge ko nta kintu kimwe nakozeko ndayifunga kandi amaturnevis ko nasanze ndashaka kandi ndagihengeka kandi ku kabati cyane ko murazi ko kera hariho bya bitirizo by'ibigongo cyane ndasubiza intebe inyuma subira gupanga ko byari bimeze ndayakije sanga irashaka mva nta cyo nononye ego mu nyuma rero niho nabona Theodore Ntunga kwa nakina tennis kuri Atati Sportive ndabwira papa ati ujya muntu ndakeneye ko tuvugana cyane bazana hajya muri televiziyo mamuca he kugira muje muri televiziyo Theodore Ntunga mbe baramuzi yarakora muri Airtel mbe muguru yarakukurutse ataravuga ati uzomunzane kwaniga kuri Stella Matoti na primaire uzomuzane umunsi ndamwereke ngene bigenda ndamushimiye Theodore Ntunga yaraje kuntora ku ishuri arantwara muri RTNB ndavisita ama studio ndaraba arambwira ati umuntu abayicaye ngaha akavuga amasanamu n'amajwi yacangaha muri urusinga akabashikira mwebwe iko yabisobanura sinabitahura mugabo numva rafye kuvyemera ko nzi ko ari yakora sinomuhaririza cyangwa sinoza cyane vyemera mbusha bihe ahani nkaza ndature kaseti z'amakaseti ya kimwe ya kera yarafise ibigozi gashira mu radio nka recordinga nkavuga nk'ikintu nze kumva ko mfise ikiza nzoshikiriza iganiro neza amakaseti y'indirimbo za papa z'Imana ko papa arakunda papa arakijijwe yarafata indirimbo z'Imana mu makaseti rero nkashashira mu radio nkagira record hari ahantu hari utubuto tubiri nakandi gatukura kaba rero nkafyonda nkavuga ati ego muko murakurikirana Fani yumva nkavuga ibintu ugafata nkuko umenga uri kurashikiriza amakuru yego nkavuga ibintu nkasubizamo kandi nkumviza ibyanya nkumva ko rimeze rero navuga ko umugabo kumisha makuru nabutagiye kuva kera hama ndashima Imana 2014 niho banyakira muri RTNB ego mbantangiye kuba umukozi w'iradio na televiziyo by'igihugu yes abatangiye kuba umumenyesha makuru w'isamirizi n'imbonesha kure vy'igihugu gato tugaruke kuri online TV yawe ariyo DJ Fani niko yatangiye yitwa none musi nibaze ko ariko nyene citwa oya eno musi yitwa DFTV Jafari narekuye ko raziko kare nakora DJ nyene nije nashikiriza ibiganiro byose bw'ubuye navuze ati reka nurundi gwaruka rukundu no mwuga bagaragaze kunyagera hama ndabaha akazi ego no baze kuba nkorana n'abandi niyo guma yitwa Fani director chef gatereka yitwe DFTV ego Fani ndagusanze muri studio yawe nkuko natangiye ndabivuga congratulations kuko ni studio nziza kandi iri kugwego gwiza antuka studio nkizi tuzibona ahantu hake cyane muri kano karere kagize East African Community icimbiro cyo kugura studio nkiyi catanguye gute cazanwe nande uburyo bwakoze muri no studio bwavuye hega DJ Fani ego icyumviro cyo kugura studio nazinda gifise bivanye no kungene nabona igihugu kitagira ama studio nka gukoramo ama interview nikigenderwa n'abaririmbyi ngo bategura media tour nimba muri no mwanya twabaririmbyi cyo barundi bavanga mu Burundi bakagenda mu makungu nuko bakeneye kugira media tour ma TV n'ama radio yumvikana cyane kandi
bo asa neza sesuye sivuga ngo izo ngaha zisa nabi mugabo hariho image abaririmbyi bagezeko babashaka ni nkuko atamuririmbyi ari professionnel akifotoza telefone ni telefone ngo arapostinze za kuba afise umu videographer wiwe amufotora ifoto nziza ko yashira ku rubuga ngurukana bumenyi rero ndavuga ati ndibuka kandi ikindi nuko haje umuririmbyi benshi baramuzi aje mu Burundi akora aja gutembera kuri studio iraho iraho acha posting ifoto kuri Instagram yiwe kuri umuririmbyi ndamukurikirana ifoto narabonye mwanya gigiriyeko ama commentaire yakurikiye yayo kudutoka ubwo batutse Burundi batutse Fani batutse Amipro batutse nariko dukurikirana nimbara barundi ego barantangira kubona ama commentaire ngo aho ni murungwana ari mu Burundi bro ngo studio nkizo ngo bro ngo natanjombe ngo akuna studio kama ya Njombe ni ntara iri muri Tanzania ya kure ya kure ngo tanjombe akuna studio kama hizo numva nyene ako kantu karandiye karantushije karagukozeko ego ndavuga ati no ifo kuko usanzwe n'umuga ndawukunda reka ndabikine nokora kugira ya uca wugurura studio nki ariko studio nki nkuko ndiko ndayibona ndiko ndarabisha amaso yanje ni ikintu gitwara uburyo bwinshi ni ikintu gitwara amahera menshi ubwo buryo bwavuye he si ikintu cyabaye ngo pompom nababwira ko bimaze imyaka 3 ego n'amezi 8 umva mu myaka 4 haburamo amezi 2 sanzwe muzi ko amikoro atari menshi cyane ego umuntu arego ndakora muri Acton Benda hembwa mugabo haba ari utuntu tubezo nkeneye kwitunganyiriza ego mu imyaka 3 rero kumanegeranye ikintu kimwe mu nyuma iyo idea nenda ifise na manager wa Cubo yitwa na manager wa Cubo yitwa Somali yes aba Dubai boyara ico gihe ari manager wa Cubo niwe yandonde yaravuga ati cyo ndiko ndaraba ama post yawe kuko je ndabona nkunda cyane Instagram ndakunda gukina n'ibintu bya social media sana rero aravuga ati ndavye amafoto yawe Instagram ama video ukora ko nakora ikigana nko kuri Acton nk'i film nka posting ndabona ko ushoboye cyane rero nayishaka ko twogira studio radio bwa mbere n'ubwo yambwira tugira radio ikinzuri tu ndambwira ati nanje yo ni ndoto yanje kuko nanje ndakunda media ndakunda umwuga wanje yego ndavuga ati nanje nivyo niyumvira mugabo uburyo je buracangoye acambwira ati nta kibazo wewe kurikirana ama etape yo mu Burundi akenewe umaze kuronka autorisation ngura ibikoresho no mu Dubai birazimbutse ndabirungike hama tutangura akazi tube aba business partner ego ndavuga ati okay iyo ni idea nziza kubera mva no ngaha hari amafaranga uriha janga ndika projet giriki byagucyo nyene muri sense n'ahandi ndakurikirana ibi bisabwa byose ntaraheza neza hacaboneka uwundi muntu azambwira ati nanje ndagukurikirana cyane ndakeneye ko dukora business tuguru kuno ndambwa nti okay mbo ndashira hasi ndavuga ati none muri aba babiri nkorane nandi kinu no bavuga ati nahoye uyo Somali nuko wewe yarabikunda mugabo ari bize n'ubuzi bwinshi umva ni hava sanga nkora jenyene ugasanga inyungu iraje tugabure ataco yigeze akora urumva ndabona ngo vyondusha nguyo wundi nawe ni umuntu yabikora yumva yabikurikiranira hafi akazi kiyo yakora gasanzwe kari kamworohereza kuronka umwanya wo gukora nibi ndavuga ati reka ngire inkurikirane n'uyu niyo nacenye ndareo turahinduza impapuro ico gihe twinduje impapuro ngo ngiye tutangiye gukorana mugabo nitwashika ku kintu Imana kiramuhamagara polisa murakoze hama niho naciye idea yimva ivamo ndavuga ati no même si nari mfise iyo idea yindi ya studio yikireka mbandanye kuko nimba abo bantu bose bankurikirana bakandondera bonyene nuko babona umwete wanje niki ego mva nari mfise nari maze kwegeranya ibikoresho bitari bike ndavuga ati reka rero ngerageze unce mbandanya ndondera ubundi buryo kugira ishike ngaha gushika no masaha nta muri umwe nari mfise dukorana navyikorana je nyene cyo tuma vyatevye iyo imyaka 3 yose irimwo umva kuroni yinzi yonyene kuronka ukungene uyikoresha azi design byose ibintu byatwaye uburyo bwinshi cyane ntovuga kuri micro boshi bavuga ngo uri yemera mugabo
bwinshi cyane rwose nta gatumbura nari nkijya nk'abandi ndibaza mwambona abakobwa benshi bankiritika atujya arakora mugabo wowe imishatsi yiwe impuzu ko atambara izizimbye kandi je n'ukuri nari mfite target that's why atambona mbegwa nk'abandi na ngurira novuga ngo nsigisha inzara zizimbye nk'abandi ngira ibiya nuko rero byari bimeze. Yes, nuko murumva ho idea naho intumbero yavuye kugira ngo uno munsi DJ Fanny ashobore kuba afise studio iri ku rwego rwo hejuru, iri ku rwego mpuzamakungu nkuru. Fanny, iyi studio yawe igiye gukora gute, uzokorana n'abandi? Gukora nkeneye guteza imbere umuziki wacu, nta kintu ngwaye mu mutima nko kuzobora bahamagaye umuririmbyi w'umurundi agende gukora ama concert international kugira tuzana abanyamahanga natwe bakayura amahera yacu bakagenda. Ndakeneye n'umurundi azove ngaha agende. That's why murazi ko ndumenyesha makuru nsohoka igihugu je ndarondera itike nkariha itike y'indege nkagenda nka za Tanzania, Kenya, nkaraba ko abandi bakora, nkagerageza guhuza abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyi bo mu bindi bihugu. Sadbe yarigeze kuvuga yuko uri mu batumye akora indirimbo na Slay. Ego nije nabahuje yongera yagiye muri Tanzania kandi nongera kuzanda avugana n'abamisha makuru baba mumpera ibiganiro kuko abamisha makuru benshi bo muri Tanzania abari Dar es Salaam hafi ya bose n'abagenzi. Rero umva ashitse na telefone ati bana umuririmbyi wacu ari ngaho n'ukukimaya baramukumwe mumpera ikiganiro vyagutyo. Ego. Yes, nuko none abamenyesha makuru bazokora muri ino studio baramaze kuboneka, nimba bataraboneka ni gikuru kurakora kugira ngo bashobore kuboneka, nimba bamaze kuboneka bo bari bandu no musashaka kubavugira kuri Ami Pro Show 257. Twari dusanzwe naramaze gutora umwe yaramaze imisi akora même si tutarubugure studio yakora Ding Delicia ndi bazamura mu kukurikirana. Ego hama muri no mwanya ico nta benshi ndiyumvira kuko namwe murabizi ibintu nk'ibi dafise abagufashe mu mugongo suva ngo zuraronka amafaranga aziko TV online kugira urinde uronka amafaranga uhemba abakozi mwamugeze kure kabisa. Rero muri no mwanya ndacyafise dinye mu kurindira yuko ndonka uburyo kugira nzane abandi mugabo icifuzo canje ndakeneye ino televiziyo ikore ko abajene benshi ugwaruka rufise ino ngabirano ko kuva kera hariho afa journaliste. Ego hama bakore nyene duteze imbere igihugu cyacu tugira ama idea atandukanye kuko nimba nkora kuri RTNB umva sinzopfa ndayihebye. Ego ndagenda cyafise imyaka nka 30 ningahe imbere kugira ngo izi imyaka 60 jobore gukukuruka. Ndacyafise imyaka 33 urumva imyaka iracyarimwo yo gukora. Ico ni kimwe mu bintu abantu bariko baribaza bamaze kubona baguriye studio, benshi bariko baravuga amajambo agiye atandukanye. Bamwe bati DJ Fanny ngo yaravuye kuri RTNB yamaze kugura studio yiwe, wo babwira iki? Guys, sindota mebayetembe sindota magarika kuri televiziyo y'igihugu. Navuga yuko nko muri service yacu ni je mfise imyaka mike gusumba abandi. Rero iyo myaka ndibaza barabizi ko imyaka muko umuntu aba afise imyaka niko ugenda uri developer kutuntu n'utundi. Rero ndayikunda yarandeze yaranyakira ndibaza mubona nujya mu mama ari hajya muri studio ni wazi imagine niwe foto ya mbere shize muri studio ujya novuga nta mama mvyara ni umumama yakora muri RTNB nawe nyene yakukurutse niwe yanyakiriye mu 2014 nanje ndi umwana muto niwe yanyakiriye aranyereka utuntu n'utundi aramba hafi. Rero umva ndabakunda babo dukorana ndakunda RTNB aho nimba no munsi Fanny bamuzi nka DJ Fanny ni kubera RTNB ni kubera televiziyo y'igihugu. Rero rero nkeneye kuyikorera nivuye inyuma nino munsi ndicyo twavuga murankurikirana amaso avyimbye naraye ku kazi. Ariko amaso navyimbye je mbona umeze neza kabisa. Naraye ku kazi naraye ndakora muri RTNB urumva jewe RTNB ho nkeneye ko tuguma tudevelopa gusumba. Yego nibaza yuko cameraman hariya John Mabu yoca agerageza kudufasha akatwereka ijya foto yujya mu mama kugira ngo ibintu bigende neza. Ni Ami Pro Show plus 257 ariko ndakwibutsa uri kuratwumviriza uri kuradukurikirana muri kano kanya hari ikiza ca coronavirus aho ugiye hose yibuka gukaraba kugira ngo dushobore kwikingira na kino kiza ca coronavirus. Ndacari muri studio ya DJ Fanny plus 257 umwe bamenyesha makuru mubona yuko ariko arakora je ndamwita
umukozi mwiza kuko arakora kandi akavyerekana yifuza iterambere ry'umuziki w'u Burundi yifuza kubona umunsi umwe umuririmbyi w'umurundi ateye imbere nigikobwira abaririmbyi bariko baragukurikirana nigikobwira babantu bafise amakampani basanzwe batanga ama sponsor ka DJ Fan cyo nababwira nimba murinze mubona umwigeme akora ibiro nk'ibi nuko akeneye abamushigikira aho ngeze ndova ko nahejeje mbona narengewe mu jambo rimwe nkeneye rero bavuga ati no pas encore bandanya afata rero mu mugongo ayo makampani nabona ati Fani yagejeje ngaho iyo idea niyo yayizanye kuko nibaza yuko mu Burundi mbaye wa mbere kandi en plus nkora si societe nkora DJ nye uri no mwige imagine rumva mbaye wa mbere rero nibagerageze bawe bati umuntu nigaciye ubwenge reka akwiye support reka tumufate mu mugongo nimba mwahora tuyikurikirana dufate amamegora tukavuga ati arakora gushika no masaha ntihagire company hariyo company nyinshi ngaha zikoresha ibintu bya internet mbabarira ntihagire umwe aza cyangwa babiri avuga ati okay cyo turaguha sponsor ya internet kugira uje kuko nkandakeneye kuzona ndaja live ije kujya ntafise amamega urumva ntihagire avuga ati turaje turaguha sponsor kugira ushobore kuduraja live kuri biganiro jana shaka je ngira ngo nokora amasomo 428 hamwe noronka internet je gufrema ndakunda akazi kandi n'umuntu ndyama yo nabuze ico nkora mugiye ofisi ico nkora ntatiro ndonka ni bande bantu DJ Fano no musa ashobora kubashimira mu iterambere giwe ry'ubumenyesha makuru ndetse nino studio uwa mbere cyane gose ndibaza hari hose ico ndafise esprit yuko nubwo umuntu aba yarasinziriye yaritavye Imana ivyisi arabibona meme tudashaka kuvuga niko nakuze numva naje niko nijo biri muri jewe so nifasha kana kanya nshimire nyakwigendera life maisha Jaisina andazi ko nkurikirana ndazi ko turi kumwe meme tudashaka kuvuga cyangwa buje mugaje seke amfasha yari hose tukiri ngaho nyene umbabarira imbere yo kubandanya nabandi bashoye kugufasha vyarigeze kuvugwa yuko DJ Fani no muhisi Jaisina bigeze kuba bari mu rukundo vyo bari ivyo ego twamaranye imyaka 2 mbere yuko yitaba Imana ego hama ndashimye mu muryango wiwe nabantu batigeze bana bavuga ati turamuzi mbo twarabanye nawe hafi ego hama ndashimiye cyane nundi umuntu yitwa ari muri Belgique ari niwe yafashije ino logo kuyihindura arambwira ati okay reka nkora akantu kandi yakuze akantu just nka blague kaje sinagakunda kuko inyenyeri agati wowe uri inyenyeri umurikira abandi cyashaka ko inyenyeri hagati ya DF umva nawe nyenda mushimiye cyane yarafashije byinshi kandi nuba kimfasha arantelefona akambwira ati kandi wakoze urumva kugira aguma ntera intege ego ndashimiye team support DJ Fani nabantu badahengeshanya gutora link yanje kurungikira abandi abantu bakomeye cyane mugabo apart yuko natanguye kumuhisi abavyeyi banje mama na papa uiteka bampezagire cyane nabantu bankunda bakubaza umuga nkunda bagerageza kumba hafi papa nubwo no mubwira ati ndiko ndakora ntashobora gusubira ku telefone arazi ko mba ndiko ndakora n'umuntu sinzi yani Imana bamezagire nuko niyo papa nibagwate ko na subscribe ya mbere yabaye ya mama nkicugura YouTube channel umuntu wambete ngega subscribe yari mama ubu rero umva iyo tabonye notification mu telefone yiwe acambaza ati we gute komazi umva umunsi umwe kugira ngo mu mazi imisi 2 maze komazi imisi 2 nuko kwifuriza iterambere ego nabonye ndabashimiye cyane ndashimiye n'abakora dukurikirana kuko ndazi mwese igihugu ni gito tumva tuguma tubonana ndabankurikirana bose nabantu kandi yarabonye banteye intege ndumuntu yo nkoze ikiganiro kesha amakomante ndakunda gusubira kuyasoma ndabe icyo abantu bansavye guhindura iki nabantu barabona ko abantu bashigikiye bamba hafi urumva ndashimiye izina murundi wese ahari ko nibo ba mbere bampa support kuko yinze ubona umuntu ukora ibintu bakabiraba ni nkuko yose ibi ni vya Fani akabicako mugabo wiyumvira kubiraba bisigure kunshigikiye ndabashimiye cyane mwese mukuma dukurikirana ndashimiye
Ami Pro we nawe ntabyo novuga ndabivuze bacavuga ati kubera muhaye ikiganiro kiyamuvuga reka ninomire gusimani gwezagire na gold wawe. Yes, nuko ni DJ Fanny wavuze abantu ushimiye bashogira ico baterere mu iterambere ryawe, ariko mu iterambere ry'umuntu hama harimwe amahwa, ibintu vyakubabaje mu iterambere ryawe ndetse no mu yigurura yawe ya studio vyo bari ibi? Ibintu vyambabaje novuga ati ni kubona ubuze umuntu mwakorana, rumva ukubona ubuze umuntu wakwica n'ikintu cya mbere cyambabaje. Ikindi hari umuririmbyi nonyene yambabaje, simye kumuvugira kuri micro mugabo umuririmbyi ashobora kuyadukiza agatora ifoto agatora akandika ku rubuga rw'engurukana bumenyi kanaka ameze uko umva akakuvuga nta kuvuga ngo kutari mva akakuvuga nk'ibintu bitaryoshe ku mpande kandi ari umuntu akuze. Vraiment arambabaje kandi hari mu bantu batumye nkora nishaka kugira ndamwereka ko je ndi fan kandi nzoshika kure mfise nabo nzoshikana kure uranyumva. Imana mubabarire gusa yego. Yes, nuko turacari kumwe na DJ Fanny +257 turi muri studio yiwe. Remember kugira subscribe, share, comment kugira ngo ube the first kuzera kurikirana ibikorwa byose bica kuri Ami Pro Show 257. Fanny, ndashaka ushikirize ubutumwa abantu bose barako baragukurikirana muri kano kanya kumbura imbere yuko turangiza. Ikintu nababwira ndasiye mu kubashimira, ikindi nababwira ntukore ikintu ngo kubera wabonye Ami Pro yagikoze. Kora ikintu kiri muri passion yawe. Kora ikintu nimba wumva mu mutima ukeneye kuba umurovyi genda urobe. Nimba wumva mu mutima ukeneye kuba umusirikare injira mu kesme bakwigishe yego. Nimba wumva mu mutima ukeneye kuba umuganga, wumva mu mutima nyene ko uri kurabona umuntu akora avura bikuryohera, genda wigire kuvura, genda wegera abaganga bakwigisha n'ibindi urondera abarimu bakwigisha yego. Kora ikintu ku mutima wawe, kuri muri passion yawe. Social media sigura iki kuri DJ Fanny? Ikintu gikomeye cyane kuko ndibaza yuko je ndumunyesha makuru wa mbere mfise followers Instagram bukuri benshi gusumba abandi. Yes. Micro ivuze iki kuri DJ Fanny? Inisuka. Niyo mbonye ikintu cy'igikoresho nk'uku uwe ndabona mengo ndi protege ukuntu mengo mpagaze n'ikintu gikomeye cyane. Asante sana Fanny. Ego ndagushimiye Ami Pro hama ndashimiye mu cameraman wawe, urabona ko nakurikiranye movement yiwe ego kuko urati ko nzi no kugira editing. Ngiye biganira byanje ninje ningira editing kandi novuga yuko mu bakobwa tutari benshi bazi editing vraiment même si ntarazunguka bose mugabo abo twegeranye dusangiye umwuga muri sikwimwe ndi bumwe ego. Rero nakurikiranye ukungene afashe kamera. Wararose mu professionnel bro. Asante. Ego.